Ndakuramukije ndanagushimiye. Ego. Ndakuramukije ndanagushimira ko wateguye kino kiyago. Ndaramukije aba bose dusangiye na space. Hama novuga ngo turamvunduruye nta kanya kanini ya ufise ari nkubone ko ndategura ijanye n'umunyororo yaraye apfiriye mu ibohero rya Ruyigi kubuga bavurongoye ibohero. Rero gusa nakunze kiyago sinaye kuvuga mugabo reka nce ku mayange kuri ibintu bwanumvise bikomeye cyane kandi bihambaye. Donc tuvuze système éducatif y'igihugu cy'u Burundi twumve ko CNDD-FDD yamaze kuyica benshi ngaha babivuze ko nta nivyo ngarukako. Hama nk'iki kibazo c'intebe buriya gifatanye n'ibintu novuga ibintu bibiri. Icambere n'iriya système ihari uno munsi ya CNDD-FDD yateguye canke ishaka kwica ivyerekeye kazoza k'indero mu gihugu cy'u Burundi. Murabona ko yabitanguye, murabona si bijya by'intebe gusa n'ukuntu ivyigwa bitunganije n'ukuntu abahabwa akazi muri kiya gisata. Donc umuntu agiye kubivuga ntavyo yoheza, ni ibintu vyinshi. Murabona uno munsi kuri kaminuza ukuntu kaminuza itunganije, bya bintu bagiye kuzana ngo vy'amaprebourse, abanyeshuri uno munsi bararira, bamwe barahevye n'iyo kaminuza, barasubiye ku gatumba, barabuze ukuntu bariha na ya prebourse wumva bababwira baza kwibaha haciye amezi 6, bamwe mu nzu barabasohoye. Urumva ni système ofete bazanye kugira bice ugwaruka kugira nyene biborohereye ukuntu bazotwara kijya gihugu babandanye nyene kugitwara. Babona ko système yo gukenesha abanyagihugu no kubashira mu bujuju budasanzwe bica bifatana n'ibi bintu biriko birakogwa. Hari ibintu biteko biravugwa peut-être no kongera amakuru ambana menshi navyo ndiko ntegura kuvyandika. Ibi bintu CNDD-FDD ikirakora mu gwaruka uno munsi mu ntara zitandukanye ariko haraba ibintu by'amaformation y'igisirikare mu gwaruka. Urabona ibintu bakora mu kubasamaza kuya kuri ya mwanya babatwaramwo muri ibintu by'inyigisho by'igisirikare canke by'imigambwe. Wari umwanya wo kwiga, wari umwanya wo kugira revision ku munyeshure, ariko urabona ko ari ibintu nyine babagize. Niyo mpamvu navuze ko ari ibintu byinshi umuntu atofa yarahejeje yatangwe kuvuga ivyerekeye CNDD-FDD. Usanga umuntu we wakwandika ngaho ibitabo birengana 10. Ikindi ca kabiri bifatanye n'ibi bintu ni ibintu by'ubusahuzi, ibintu by'ubunyonyezi, ibintu by'ubusuma CNDD-FDD kirakora mu gihugu. Kubera none ntiyatogwa amafaranga akora, nta budget annuel ziba zitogwa, amafaranga atogwa mu bushikiranganje bw'indero aja hehe? Eske mu aya mafaranga iby'intebe ntiba bihari acaja hehe, akoreshwa gute? Ni ibintu ofete bigoye, nta suivi yavyo, ni ibintu by'ububandi umva biriko birakogwa mu gihugu bifatanya n'ibi bintu bisata nka byose bisa n'ivyahagaze. Urabona ko ibintu vya nk'izi za obuha ni ibintu bazanye hajyanye batapanze ko batize ko neza. Urabona no munsi ibintu byose ko barakora byahagaze. Uriyumvira bijya bikogwa amafaranga byari bigeze ko bizobandanya bizogenda gute? Ugiye kubaza nawo bakubaka kinge ntaguciriyemwo ivyo bintu vya obuha abo bantu badahembwa. Obuha ni yayindiri ishaka kubaka isoko y'ishuri, no isoko ya Bujumbura, pardon, nicanze ngo ishuri ishaka kubaka oya isoko ya Bujumbura bayihaye ntuze Fabrice, none Fabrice kujya nakorana na obuha nivyo ufite n'ibintu bitarimwo umuco. Bavuga ko obuha iri mu bazosirivye ibintu vya Fabrice n'ibiki. Urabona nk'ubu yatanga kuvugwa n'ibi wari ko ngira amahera obuha yategezwe gukoresha ariyo bariko baraplaza muri ibyo bintu vya Fabrice. Donc ni ibintu by'urutapfaki bitabigoye gusobanura vy'akajagari. Urabona nk'ubunya amafaranga banyuruje muri ibyo bintu waruntu bariko baravuga ngo ni cibuzo cyangwa igishusho ngo uyu muvuzi w'ingoma ngo azoja ngo kizoja hajyanye kuri sortie ya aeroport. Bijya bintu urabona ko babashinga amateka bakomye induru naho nabo nyene bavugira hajya nyene birangira hajyanye. Mugabo kuva bakomye induru bakavuga ati izi miliyoni zose zasohotse ibi bikorwa akaba bitaratangura byagiye gute? Urabona ko ubunye baciye bagenda muri ibi nyene
barashinga ibiti obuhira agenda ashinga ibiti ibintu nyene byo guhenda abantu nyene kuko babitangure baciye bagenda ngo baza niyo bagiye sinze bazonagaruka undi rero mva yo tunagomba kuvuga ko ufite nakwiye ko atatu umuyobozi ko bagendera kuvuga ngo ari igihugu najya ku mbuga bajya bigira ngo patriote ngo umuzi kuba mutera induru gusa ngo ko mutazana bamera ngo mugura intebe none tugura intebe abanyagihugu turi amakori aja muri bije itogwa tutamenye iyo yagiye urumva sigi muri rusange sigikorwa kigomba kuba c'abanyagihugu kubera ko abanyagihugu bahije kuriha izo ntebe via amakori rero n'ibintu nze nkunda kuvuga ati ngiyane byo gusengera kubera ko amadayimoni yateye muri CNDD-FDD yo gushira mu Burundi muri aya marushwa muri aya magorwa ibintu bisiga ubwenge birababaje cyane ku gihugu cyarongorwa ndasabye babazi reka garukiriza nyene gusa nangise ko notegeza guterera ubundi ko nafise akazi kenshi ndiko ndakora murakuze cyane ndabashimye cyane mu bandanye muyaga Merci King ko twibutsa yuko ayo mahera bariko barabwira abanyagihugu ngo baterera abo bana baronka izo ntebe z'ishuri ubundi umunyagihugu yaramaze kuyaterera ku mataxe bamutera no ku bindi bintu byinshi yama ariko araterera umunyagihugu yaragowe buri munsi umunyagihugu yama ariko araterera kandi bakaca bagendera muri Hilix bakaca batubwira ko bafite tone za mire ko batunze ko ari twe twenyene dukenye kiretse bo urumva basi bobo ni bayaterere bo bayafise reka duhe ijambo umuntu yitwa Buzoca hama tuce dushobora kumviriza solution yankwakuze Buzoca karibu cyane murakoze muranyumva ego turakumva neza murakoze cyane ndabakengurukira ukuntu mwigora mukaduhuza nagira nanje ngira ico nshikirije ico nterereye kuri jambo mwateguye ibyerekeye intebe z'ishuri muri rusange ibyerekeye igihugu cacu nkuko ikizina ryanje rivyerekana n'ukuri Buzoca ntangwe mu guhumuriza kuko ntabwira budaca intwari hari yaradusize mu muzimiza iradusira mu mwiza ariko kuba patriote tuguma twizeye yuko hazogira igihe tukabivamwo hazogira igihe iyo ntwaro igasezererwa igihugu kigatera imbere nk'ibindi bihugu tubona hirya no hino rero jewe nkuko mwabivuze sindi mu biyumvira ko twoterera intebe mu gihugu c'u Burundi kuko abanyagihugu baratanga amakori twese turatanga amakori mu nkundire mpereye inyuma gatonya kuva mu 2005 FMI Fonds Monetaire International na Banque Mondiale bahebeye amafaranga menshi cyane igihugu c'u Burundi barumvikana na leta yari hari ico gihe ati aya mafaranga muyashire muri santé muyashire muri education kugira ngo ivyo bisata bitera imbere ni naho batanguye kwihenda batubwira ngo bagiye kwigisha ngo abana ku buntu ngo bagiye kuvuza ngo abavyeyi ngo bagiye kwibaruka ku buntu ibitakozwe uko vyategerezwa ayo mafaranga hamwe tworondera aba expert bakaturabira uko ayo mafaranga ngana ni menshi cyane ni nayo rero bagaruka ngo rimwe na rimwe bakaza kudushiyaguriza bakatubwira yuko umumiliyaridi udahera muravyibuka wabivutse avuga ati uwikeneye azoze ashire ngaha ku meza duharura ati jewe ndatunze cyane mwanya kugira Imana none ko atunze cyane igihugu gitunze izo ntebe zobura gute aha tuvuga intebe aho zabuze iyumvira ahantu ishuri ryigamwe abana amajana 200 bisigura yuko habere nk'amashuri ashika nk'atanu atubatswe abana bari kugenda baragabanywamwo hanyuma umwigisha akabona kwigisha neza abana bakagira ico bakuye muri izo nyigisho biragoye ariko nkuko bakunze kubivuga reka tuve mu kwidoga rero ku bwanje naho bimeze uko mbona twe twobwira abanyagihugu tukongera tukagaruka tukavugana hagati y'abantu bifuza ivyo hinduka mu Burundi bwacu
abanyagihugu twababwira iki? Abanyagihugu turakwiye kubabwira nk'uko twama twabikoze ko ari gukora ibishoboka byose kugira iyo leta ihave, haboneke leta yitaho abanyagihugu. Yego haraboshora kuvuga bati nizoza imeze nk'iyi, muga niba ihari babona uko ikira bigenza bogerageza iyindi, hanyuma iyo yindi nayo ntivyayinanira bakayikura kuko ububasha babufise bukwiye, kuko abanyagihugu bose baviriye hasi rimwe leta ntishobora kubananira. Aho ngaruka rero nkagira nti kuri natwe twokwibwira, je nkunda kwimira none yona hava abo haja bari hehe mu gihe tudashoboye kumvikana umwe wese ngo akore icyo ashoboye kugira ngo iyo leta ihave, kugira ngo uwo munyagihugu arinduke. Ibintu byose byaravutswe, societe civile ntisiba gusemerera, abanyamenyesha amakuru ntibasiba gusemerera, abanyepolitike ntibasiba gusemerera, ntibumva. Niba batumva barafise kimwe bumva arico gisigaye. Ico rero natwe nico tubuze. Ngira ngo baravuga bati akana k'ubwenge kumvira mu nduru, uko ndabivuze umwe wese ari ngaha canke uzokumva ibimvuze arabibona. Barya abantu bagira ati twebwe arakaririmba baheruka kuvuga ejo bundi nariko ndakumviriza ngo naho bazodukura amenyo ntiturekura. Iyo umuntu amaze kuvuga yuko naho mukura amenyo atarekura, none hava arekura avuga umuntu ariko avugisha ururimi, ariko avugisha amajambo. Ivyo turakwiye kwikebuka, turakwiye kwikubita gashi. Ufise competence, ufise ubuhinga budasanzwe muri iki na kiriya, agahabwa uwo mwanya tukamwubahira ico. Niba jewe mfise competence, mfise ingabirano zo kuvuga nkavuga, hanyuma uwundi akaba afise ingabirano zo gutera iryo buye, ukamutiza ukayarundarundi iruhande yiwe, hanyuma akayatera. Mugabo abo bantu bishe igihugu bakabashira ku ruhande, bakaja ku ruhande. Ivyo byose rero bizova muri twebwe, bive mu kubahana, bive mu gushira imbere ikintu cose coza gituma barya abantu baja ku ruhande, igihugu kikogorora. Murakoze, nico ciyumviro cyane agomba gushikiriza. Ego murakoze ku ciyumviro canyu. De toute façon nabo nyene abantu baje bazanwe n'amahoro, basaba ibiyago, baje batera amagrenade, barisha amazira ntoki abantu kwibarabara, ngo bashaka gutwara ku nguvu, ngo hari ico bafise batwereka. Urumva ubu turabona ko isukari igeze kuri 8000 officiellement, hama 12000 en réalité. Nkwakuzi unyarutse komisace duha ijambo uwitwa Bandura. Merci beaucoup. Sinzi ko munyumva ko dinonora imisi gato gira muranyumva. Turakumva neza cyane. Je mvuze hari ikintu kigoye gutahura. Bamwe bakunda kuvuga yuko inzira y'urugamba rw'umuheto yuko ngo idakenewe, ngo ntibashigikiye gusesa amaraso, kandi tuzi ko gushika ubu mwino segonde hari umwana w'umurundi anyurujwe, yishwe, batazi iyo yagiye, bariko baracuna bufuni na buhoro, ariko kumva bamwe bashaka kuvuga ngo yango na mahoro, ngo inzira y'amahoro, ngo ibiki ngo niyikenewe. Bega ayo mahoro yoboneka he mu gihe sendede ifise iperereza, ifise igipolisi, igisirikare, yirigwa iraforma ku munsi, ifise mirise paramilitaire, imbonera kure, n'ubu igisoda bariko baraforma abantu ngo batize n'amashure bababo. Iyo mediocrité bariko muravuga. None ivyo bintu byo kuvuga ngo umuntu ngo ntashigikiye ngo inzira ngo y'untuzenya y'umuheto, nta na hamwe, nta yindi nzira bonyene, kandi barabihamagarira abarundi ko bobigira. Nico gituma bama batwenga bavuga ngo ibintu byose ni sanze fe, kuvuga amajambo, gukritika, kandi sendede ntihanungwa. Umugambi wabo ni konona. Ndashimye uyahejeje kuvuga yuko amajambo yose yaravuzwe, kandi atsinda nabo hari igihe bahora basubira bakivugira amakosa bigirira bonyene. N'umukuru w'igihugu naho yigira gugu akiriza y'ingona ngo nta butungane, ngo byaranse ahantu hose, ngo afise abasuma, akagiriza abantu ko biba igihugu, ariko ntihagire n'umwe tumva yashize
mu mvuto ahubwo oya bakavugira yuko ngo uri naguciriyemwo kumuha umwanya aca ababwira ati ndabizi ko muri bisuma ariko sinzobakura ngo kugira sinisigarane jenyene nk'uko umenga yohava asigara ari wowe nyene gisuma tubandanye yes rero ukaza wumva abantu bagomba kwigira abapasifiste iki sendede ihamagarire itegura urugamba rwo kumara abarundi mirise birirwa baraforma babwira abarwaruka ni mukizure mugira iki none iyo ndi solution mbega twebwe ntitwoba turiko tubafasha umwanya umwe mu gihe twoba turiko turagomba ibintu byo kwiyorohereza no kuvuga amaterme meza yabize yabiki niyo bahora bagenda bagatunga bakavuga ni sanzefe urabona bo nta ikintu cerekeye kwa classe cyangwa elite sendede nta na kimwe bibabwiye n'utwara umugambwe wenyine aravuga ngo yuko kwiga amashure ntibifata iswa akademontra akabwira abonera kure ni mutrene ahubwo ni mugira imyimenyerezo igifuwa kivimbe muzokora akazi rero abantu badashigikiye iyo nzira je mbona yuko azoba ari kuvuga gusa sendede ntishaka no kumva impanuro ntihanurwa yarananiwe n'isi yose nta kuntu abantu bose baraje amakungu yose barabahanura rero je sishobora gutahura abantu bama bagomba kuvuga ngo hari inzira y'amahoro cyangwa ngo la revolution du pare ngo areba sendede ngo beza havuye ndashimiye hazundi hategerezwa kuza abandi bantu atarabatete kandi ntibizokwizana mu mahoro bizoca mu nguvu nkuko nabo kandi babihamagarira abarundi kubera kagaye kenshi n'agahimbo bahamagarira abarundi guhaguruka bagwane nabo babona yuko peut-être rapport de force ko zitangana misi yose ubutegetsi nka burya bwama bukugwa n'abantu basuzugurwa nta gisirikare na kimwe dans l'histoire de l'humanité kidatsindwa cankwe abadiktatere bose baratsindwa cugira amahoro murakoze ndakumva Abete jewe harakari nagomba ngire kaciye ku byo ntoze kingi yavuze afite reka avuga ngo natahura ivya ubuha n'ivya bakaneshe n'ibiki ubuha ni ofete muri ibyo bintu by'amakonstitution arabaho ivyo bita maître d'œuvre na maître d'ouvrage donc ubuha irafise kubera nijejwe by'inyubakwa zirimo leta nico kibanza cayo ivyerekeye isoko yo guha ntoze ubakaneshe niho hari ikibazo jaha haba haragemuka kandi bari kurita mu kanya ko gufyonderamwo uko nimba mubyibuka sinzingira benshi ntimo mubizi cyangwa mutavyibuka harigeze kubaho conseil des ministres yigeze gukogwa kuri ico kibazo ca ntoze c'isoko ya Bujumbura ico gihe hari muri 2012 à mai 2012 je pense iyo ntuzi yo nama yakozwe y'abaminisitiri yatekanye ko bategeza kuyihereza isoko ishira hamwe ryo kubaka iyo ntuze c'était le 21 juillet 2022 ndavyibutse ico gihe conseil des ministres yatanze nibaza ko atari gutanga isoko byari vyabine byo kuvuga ati turahaye ishira hamwe kanaka bidaciye mu masoko navyo ndetse ça reste toujours ivy'amanyanga je ntemera gatoya wayihaye societe yitwa Mukaza Business Center iyo societe yari mix yateza kujamo imitahe ya leta n'iyabigenga abo bigenga ahanini yari amashira hamwe yantuze y'amabanki ibyo bita yari association des banques et des investissements financiers iyo bita ABF sinzi ko hari abantu bari muri espèce babayizi ico gihe bategerezwa kubaka un centre commercial de 5 niveaux avec parking ishobora kujamo 4-500 véhicules hakajamo na salle de conférence na exposition uravyumva bavuga yuko niburi muri avril 2023 donc mu mwaka uheze ibuye rya mbere ryo barigiyeko hanyuma avril 2026 donc mu myaka itatu ikaba yuzuye twarinze dushika muri 2024 ico kintu kitarakogwa jusqu'à ce que mu nyuma haca hazi indi conseil des ministres récemment donc yabaye mu kwa gatanu guheze mu mwaka muri uyu mwaka nyene ishishiraho yuko bahaye isoko donc baciye kuri obuha bahaye isoko Ubaka Nation Group yo kwa Fabrice umuntu yaca yibaza ivyo bintu bigenda gute amasoko ajabo gute ni bande batanga proposition de projet kugira ngo babikore hanyuma muribuka ko higeze kubaho n'ibibazo bijanye na parti yitirirwa umenga Toyota ibintu nk'ivyo hakaba n'abandi bama bariko barabaza ibibazo bijanye n'abantu barafisemo imitahe indani eske bo barabaye barahawe umwe n'akantuze n'akashumbusho ku vyabashikiye ubye basazoronka
ntuze no bagote privilege yo kuronka ibibanza muri iryo soko rishasha nta si ku buntu mais quand même turazi ko kenshi kuronka ikibanza muri iryo bintu biba bigoye mu gihe quand même hatabayemo ibintu by'amanyanga est-ce qu'il y a pas moyen muri ivyo bariko barasinya vy'uko abahora bafise ibibanza bashobora kuronka ntuze primote yo kugira baronka ivyo bibanza mu gihe bakwije amakondition bien sûr asabwa n'iryo soko rishasha ivyo nta muntu n'umwe yigera avyishurako ikibazo na ntuza na Fabrice yamubajije muri space yaheruka baca yishura ngo ivyo ntibindaba kandi reve ndamushigikiye bamuhaye isoko donc c'est à lui de gérer ingene azoba yubatse n'ingene azoyikoresha ni wabijera mu gihe leta itavyize muri clause baba mu ntuza muri contrat baba basinyani donc moi je revenais sur ça hanyuma kuri ico cantuze naco cankwakuze nariko ndumva mu kanya ariko aravuga uvyerekeye ko y a aucun autre moyen yo gushobora kubona Burundi bushobora gusubira kuja ku murongo atari uko hoba intambara yo gukuraho abasendefdd ivyo ils l'ont fait abadede bonyene ils l'ont fait nyuma ya crise yabaye mu 1993 ariko mwarabonye ko umunsi benshi muri bavango ni we yabikoze tuzovyumva babivuga n'uwo munsi ngo yatabawe Nebadede ntibari gushaka ubutegetsi irevwa ashobora kuba yaragizemo uruhara umwanya bagwanye waragize influence naho abari basigaye ku butegetsi bari basigaye mu gihugu novuga za Frode Buzande vyitwa ko nabo nyene bariko baragwanira politique mindani. Moi ce que je voulais dire c'était quoi nimba hari habo bantu qui font iyo parti lutte armée atawe uriko arabatega imyereka mu nzira qu'il fasse ivyo bariko barakora abanyagihugu babibone ko bariko barabikora nyuma abariko barakora nayo vya politike nabo babikore bareke nabo nyene guterana imyereka ko tuguma tubona umwanya ku mwanya hakerewa gishasha havuka gishasha ca kera na tukabura intuze resultats zacu umuntu aca yibaza nimba hariho umuntu ariko ategura ivya politike ntimusubire kuza muramutuka canke mumutera imiragwe abishoboye kubikora naco n'igikorwa mu bindi nimba hariko uriko akora ivyo vyari bitarume kiri mu muhanura no kudakora nkuko abadede bakoze kuko twarabonye barisha abantu amavyi twarabonye abantu baturira imiduga mu mabarabara twarabonye bakora ibidakorwa turabizi ntitworinda kubivuga no kubahanura rivyo bintu ntibashobora kubikora ariko kameme bakore ico bategekanije kuzokora uzotangura gushika tuzomushimira ko abarundi twese twifuza gutaha abatarataha abari mu Burundi nabo bifuza kuronka amahoro nuko igihugu gisubira kuja ku murongo abana bagasubira kwiga ivyigwa bitegekanijwe neza nivyo merci beaucoup. Ego merci Blaise na jewe nuko ndabibona vraiment uzoza wese agwanya abadede ntazokore nk'ivyo bakoze abwira abanyagihugu vyitwa ko ariko aragwanira ababwira ngo mushaka yashushe canke yakanye ivyo bintu biteye isoni nta n'indero bifise kandi sinumva ukuntu wogwanyira abantu ubikora nk'uko bo babikoze hama uwo nyene ariko arabagwanya niyashikaho pouvoir ntazobikore nk'uko bariko barabikora muri kino gihe n'ubu nyene aza gushinyagurira abantu ngo murakenya mfise itone ya mire ngo kiragwanirwa ngo ntaco nzorekura kandi azi neza yuko n'abakimuhaye bari gushobora kukigwanira asha kandi bigahera ari watsinzwe donc bon ndabona umuntu yari yitwa Jean Paul ingénieur yaraduze reka tumuhe ijambo hama duhave twavansa mu kiyago iby'intebe tube turabisimbuye dushikire kuri mariage y'umuntu araho bashatse kuyigira sujet irenze kugira nyene batwereke yuko Burundi bwoba bumeze nk'Ubufaransa canke nka Norvege aho sujet iba ari impuzu umuntu yari yambaye muri mariage yiwe kurusha ubukene bwisha abantu. Ego senya mwiza karibu cane. Urakoze rero kumpa ijambo ariko jewe nari maze iminsi ntatwenga amaspace yawe wari waraduhevye ariko turaryohewe kubona kandi usubiriye kuzana space zawe aho tuza tukaganira tukisanzura twari tumaze iminsi mu maspace tugeramwo bakatuha ibirahuri vy'amazi none twagize imana inkuba zirakubita mu kibira ya masoko yahora duha amazi acarazimangana aho ubona twahora dufata ijambo kumva ati senya mwiza fata ikirahuri c'amazi
none twaje iwawe no munsi turiko turatwenga abantu bariko baraganira bakishira bakizana yego havuzwe byinshi reka nduge kwijamba ko karagaciyemwo kandi nongera ashaka ndagusuhuza ndabona umengo turacari wawo ndi nturahinduka inkuru mwariko muravuga nashitse bariko baravuga ibintu bijanye n'intebe z'ishuri n'ivy'amafaranga y'amatora birababaje cyane kubona abarundi twama mu matora atagira ishatumarira atagira icavamwo ni vya bindi yabaye sorga mugabe ibi byose ku Burundi si ikintu gishasha n'ibintu byaje abarundi bose babibona paske abantu bahawe ubutegetsi bavuye mu ishamba baje nta vision nimwe bafise icigwa bari bafise n'intumbero bari barihaye projet de société bari bafise hanini yari yo kwica no gusahura ivyo bama babikoze ntihagire umuntu azobibagayira abo kwica barabishe ari byo gusahura barabisahuye rero mu gihe uzofata umuntu ukamuha imodoka atagira permis naye kubita ku giti ntuzutangare kuko imodoka ntazi kwitwara uno munsi rero turi mu ngaruka y'ivyo bakoze abasendede kuba barashitse mu gihugu bagashika basahura biba baturira bica nibi bitugejeje aho ubona abana mu ishuri batagira intebe biraboneka ko ari guverinoma iri irresponsable itagira vision ikibazo cyo kumva ko gutera imbere mu gihugu nk'iki cyo kibanza mu bwonko bwabo atani ico bafise murakibona bakora ivyo habazanye no kwica no gusahura nta kindi nivyo bashoboye none abanyagihugu nabo bakaca bababwira ngo nibafata amatora baje gutora abadepite bashemo amafaranga mu matora yo gutora abadepite erega abadepite ntibaje baserukira umunyagihugu ntibari hajya mu kigobe ku nyungu z'umunyagihugu bari hajya kugira buzuza amaformalite ku nzego ngo za demokarasi uko zikora ariko nta na rimwe uzumva bariko baravugira n'uvugiye umunyagihugu hajya nawe arabizira abanyagihugu bama mu ngorane bama bahohoterwa bama bagira iki nta tegeko na rimwe mbona batora igihugu ikingira umunyagihugu bari hajya kugira banininahaze guverinoma byitwe kuvyirukira kora byose biri mu mategeko yubahirije intwaro ya demokarasi so kugira umunyagihugu ngo aterereje nibaza utwo dufaranga umunyagihugu yoshaka akatubika akatuguramo ibiharage cyangwa akagura ko gasukari kugira abana biwe bararyame bariye kuko ayatanze atayatanga ni hahandi sendede abadepite babo irabafise izobashiraho kandi ifite n'ubwo buryo bwo kubashirako jesi nta munyagihugu no hanura ngo aje guterera amatora y'ikintu kitazomugirira akamaro nta na kimwe bamumari mu gihugu sendede yo ni irazi impamvu ishaho abadepite bari ku nyungu za sendede ntibari ku nyungu z'abanyagihugu hama hari ikindi mwavuze kizanye n'intebe z'ishuri muri programme politique yabo sendede ibintu byo guteza imbere amashuri cyangwa ubumenyi ibyo ntibihari kandi baramaze kubivuga y'abajeraza aramaze kubivuga umukuru umugambwe aramaze kubivuga ko muri sendede ntibakeneye abancabwenge abo bafise bize ngo barakwiriye nibajya nyene abandi bazi bagende bige AD nta kuja muri universite bama bavyivugiye none mwe murashaka muca ubwenge nimwaca ubwenge mwaza ko azobatwara muri Kongo barashaka igihugu cuzuyemwo abana b'ibijuju abana bazoguma bakomera amashi babasasira ibitenge barengane kuko bobo baramaze gushika kuri top umwana wabo azogenda kwiga hanze agaruke we yarize asubire mu kibanza cyabo ariko wowe hasi uwo mwanya wo kwiyumvira ngo uzotera imbere ngo ugire dream yawe kazoza kawe ugire ico ukorera igihugu ivyo uwo mwanya muri sendede ntabihari cyangwa mu ntwaro ya sendede ivyo bintu ntituzobibona so rero bo bashaka abana b'abanyagihugu ntibagira ubwo bumenyi baba ari benshi bagwiza ubujuju niba babwira ati hey ujya niwe mwene wanyu ujya niwe mubi uca ufata umupanga uje gutema nturinde no kwiyumvira kuko waraciye mu ishuri hari ibintu bimwe na bimwe bakubwira gukora ukabanza kwiyumvira kabiri so muri sendede ntibashaka ko wiyumvira kabiri bakushaka bagufata nk'imbwa bavuga ati cakira cakira twagiye muri Kongo baca bagenda nivyo bashaka so ibi bintu mu Burundi si ikintu gishasha ni ibintu byaje abantu bakoma induru bakigisha sendede haraje umugabo nakurikiye kenshi cyane ujya wa parcelle
yarigeze kusaba no kuri Facebook mbe yofata abasendede akabashira ahantu hamwe akagenda akabigisha akabakurugutura inyuma y'ukwezi bakagaruka kandi turabe ko nta gihinduka nta changement yubaho abantu baragerageje kwigisha baravuze abanyabwenge Burundi incabwenge ziruzuye mu Burundi zarahanuye ibintu byose baravuga ico bashoboye kandi babikora ku buntu mwana bivuze mugabo sendede eske mu bwonko bwabo barafite ikibanza cyo kwakira izo mpanuro bo ibiri mu mutwe wabo bamaze kumena amaraso menshi none wowe wombwira ko umaze kugaburira abantu amazira ntoki ubukira umuntu wohanurwa uno munsi ukorana n'abandi barya abandi muri Kongo ubumva ko ubuntu hariho abantu ntuzi yavuze ijambo ngo ushobora kuba abantu babarondera bakaganira nabo kugira bashayure kijya gihugu hatarinze gusesekara amaraso iki kintu misi yose ribera ntibashira kandi arakitubwira ngaha amaspace kandi naje nama namweretse ko iki kintu ntitugihuriza ko ntitucumva kumwe we sinzi aho ubwenga bukura bwo kumva yuko umuntu amaze gushika kuri level yo kuba yorya abantu akorana n'abantu barya abantu akorana n'intera hamwe izijya ntera hamwe nta neza na gato zifitiye igihugu cy'u Burundi nukomora abarundi zikazokokipa amateritwari mu Burundi ziko ziragura n'amatongo none aba bantu bageze kuri iyi nivo nibo ubona ko tuzokwicarana nabo erega igihugu kiragwanirwa igihugu kiraharanirwa nabo bama babigira ntiwavuga ngo umuganga bamuzaniye umuntu ariko aravirirana azi yuko ategerezwa kumubaga amaraso yatakaje amaraso agikomereka naha bagiye kumubaga aratakaza yandi maraso ariko aramubaga tu kubwira iki kugira amuvure natwe nta choice dufise niho tugeze ku bantu bica buri munsi bica buri segonde tugeze ku bantu bakorana n'abandi barya abandi tugeze ku bantu turimo n'abantu bamenya amaraso muri kajya karere nta kindi kibabeshejeho atari kumena amaraso none ubu tuzogenda tubabwira ati turagusavye wa mugabo we ngo kinjura uve ngaho ahubwo turabwira abanyagihugu bahaguruke baharanira agateka kabo uburyo ubwo aribwo bwose bushobotse abanyagihugu bahaguruke baharanira agateka kabo nayo kuvuga ngo by'intwaro bizokurikiraho hari umushinga ntabivuge neza abazoza nabo abanyagihugu ni babandi ifo ko umuco w'abanyagihugu uhinduka umuntu adutwaye nabi tumubwira ati vaho bisabandi uyu muco wari ukuba intwari turere intwari apana kwigira abantu baje kuba kwigira udutebo bakabayoza ivu turateye isoni igihugu cy'u Burundi aho kigeze gute dutwagwa n'abantu nk'abasendede iki nico kibazo nshaka kubaza abantu bose gute dutwagwa n'abantu nk'abana ndayishimiye umuntu agutwara nagushinyagurira umuntu agutwara akwereka ko yakwibye twokabaye tubura intebe z'abana mu ishuri igihugu nka kijya cy'u Burundi hari n'uwavuze yuko babahebeye amadeni ariko aya madeni nta na kimwe cyamariye igihugu amafaranga barayatwaye we barivye amafaranga bakaca bahereza umuntu akagura jipe president nawe akaca kwereka ngo niwe sinye ngo y'umutungo mu gihugu mu iterambere ngo muraza amajipe abantu bagenderamo ngo nibwo butunzi kandi uwo muntu iyo jipe yikuye he uravye umushahara wiwe amafaranga ukibaza aho yarivye n'ahantu ba promotinga ubusuma none ubu nguyu ubona uzokwiyumvira gute kazo uza k'igihugu abarundi turakwiriye guhaguruka tukigwanira agateka kacu ariko tugira n'Imana turafise n'abantu nk'aba ntuze kapitene Saint Paul bazotwigisha uko ngene tuzoshobora kugwanira iyo ntambara yo guhagarukira igihugu cy'u Burundi murakoze turi kumwe turakomeza tuganire wakoze rero gutegura iki kiganiro hari abantu benshi twaheruka kera tutumva mu maspace murakoze ego bwana Sinyamwiza merci gose ku ciyumviro dushikirije cyane kandi merci kutwibutsa yuko burya barundi twara abantu batemera vraiment guhonyangwa uko twishakiye igihe Rumariza aza abarundi baramugwanyije barahaguruka abarundi baragwanyije agasuzuguro k'ababirigi kandi jembo numenga n'ababirigi ntibadufata nabi nkuko ubu yadufashwe nabi si kuvugira cyane colonisation ariko nta gashinyaguro kari gahari baragerageza basi kutubesha ko colonisation yiko iradufasha reka tubandanye ntaragrisa mu bintu byinshi ariko ibyo tuzobiyagundi mwaka twakire professeur André Nikwigize aramaze kwandika cyane gose ku bintu vya discours présidentiel ku bintu vya gouvernance y'u Burundi
ku majambo perezida avuga adakwiriye reka simpave mvuga ibyo jewe nasomye reka ndamubashikirize we agire ico adushikirije iciyumviro ciwe. Professeur André karibu cane gose. Mikro irugaye. Ego, Professeur André murashobora guklika kuri micro iri en bas à gauche kuri écran yanyu muca mushobora gufata ijambo. Merci beaucoup. Murambabarira sinzi ko munyumva. Ego turabumva neza cyane. Ego nashaka kubanza kubaramutsa abantu bose cyane cyane wewe Renaud wateguye iki kiganiro. Nkashaka no gutera intege abantu benshi bavuga ngo mwebwe mugira ama space muba muri ko muragwanya butegetsi. Nibaza ko birakenewe kuko cyane cyane ugwaruka gwejo rurakeneye kumenya ukuri ingene Burundi butwawe byaba bya politiki canke ivy'ubutunzi. Ejo bundi hari umuntu yanditse kuri post yanje ngo we wa muri urakritika uri kuragwanya ibintu biriko birakogwa i Burundi ngo hari ibintu byiza. Hanyuma ndamwishura nti sinibaza nti nibyaba hariho byiza turabishima nti kandi sinibaza ko abarundi aho bari hose nta murundi numwe aryohewe no kuba atwagwa muri ico gihugu atwagwa ari mu gihugu ava mu gihugu cyane cyane nk'abari hanze bakava mu gihugu cyambere gikenye kwisi nta numwe bishimisha bose boshima yuko igihugu c'u Burundi gitera imbere kikaba mu makungu nk'uko ibindi ibihugu bimeze atari uko iyo uvuze kuri umurundi hanze bitwengera bati ico ni ca gihugu ca mbere gikenye kwisi igihugu kiri mu bihugu vya mbere birangwa no gusesagura no kuyora no gusahura itunga ry'igihugu. Ivyo rero nibaza ko abarundi bateza kubimenya. Hari umuntu abona ati hariho ibintu vyiza mu Burundi biriko birakogwa nibaza ko twomushima kandi tukamushigikira. Ariko nibaza ko abantu bagira ama space mubandanye cyane cyane kugwaruka gwejo kuko ntibazomenye ingene bahindura ibintu batabona ibintu aho byapfiriye. Ikindi ca kabiri nagira mvuge nuko mwavuze ivy'amashure muhereye kuri irya video y'irya mwarimu. Nibaza ko atari amashure gusa naho twobanza tukaraba amashure uravye mu ma province yose ukaraba abana baheba amashure kubera inzara kubera babuze ico bafungura bagaheba amashure. Abavyeyi ntibabakarire kuko baba bazi ko icabakuye mu ishure ariko baba bifuza nabo kugira abana bo kwiga amashure bakazotera imbere bakazobateza imbere bakazoteza imbere n'igihugu cabo. Ivyo rero nibaza ko turavye no mu gisata c'indero ni ibintu biteye ikigongo. Ukagenda mu buvuzi hariho abantu ugiye mu bitaro ugiye kwa muganga ni nkaho wowe ugiye gupfa. Nta baganga bahari, nta miti hari, nta na kimwe. Aho abarundi bishwe n'inzara, ubukene ibice birenga 75% by'abarundi biri mu bukene ntangere. Ivyo vyose ukaraba ukagira uti none ejo ibi bintu tuzobivamo ryari. Ariko uravye ahandi ku rundi ruhande naho ukabona Uburundi buratunze gose. Uburundi burafise ubutunzi ntangere bwinshi kandi ubwo butunzi bukaba busahurwa n'abantu b'abarundi batwara bari ku butegetsi. Ni babandi nyene bababwira ko bafise inuze imodoka zimeze neza z'amajipe. Ni babandi bafise umwe afise ama etage 4 canke 5. Ni babandi bafise ama coffre fort mu mazu yuzuye mu mafaranga basahuye batinya kujana mu mabanke bakaza barasobora duke bajana kuri marché noir kugira bavunje amadolari. Ni naco gituma kenshi usanga ifaranga ry'u Burundi rigenda ritagaciro. Nabo bantu bayafise mu mazu habe gafatanya nuko atamadovize ahari ugasanga rero igiciro c'idolari kiraduza.
ni babandi b'abarundi bafata amafaranga ayo bavunjije bakayajana mu bihugu vyo hanze, mu bihugu vy'abarabu kuyabikayo. Aho ni babarundi ubona bariko bayasohora make make ngo bashize mu mitahe muri aya ngo bagiye kubaka isoko nkuru y'Ibujumbura, ngo bagiye kugira ngo one fund investment n'ibindi bindi bakura mu make make bagashiramwo umutahe. Ni abarundi bubaka amazu bagura amaparcelle. Ivyo vyose rero ni ibintu bimwe bita blanchiment d'argent. Mu kanya nariko ngira ikiganiro kuri radio igicaniro kuvyerekeye amasoko ya leta. Hari icigwa cerekana yuko buri mwaka amafaranga yibwa ku masoko ya leta angana n'imiliyardi 500 y'amadolari y'amafaranga y'amarundi, murambabarira, imiliyardi 500 y'amafaranga y'amarundi akugwa mu masoko ya leta. Ni ukuvuga ko buri soko ya leta hariho ayavako aja mu mifuko y'abantu. Ivyo rero byose abo umukuru w'igihugu, abo umukuru w'umugambwe, abana n'abashikiranganje, abana nabo badepute barabizi kuko nabo nyene baronkamwo uruhara. Ivyo rero nibaza ko twobimenya yuko amafaranga mu Burundi arahari mugabo arasahugwa. Uravye ingene ubutare busahugwa, umuntu araronka kontra ya exploration ya minere, aba Musongati canke aba mu Gakara canke aba Inzahabu canke aba handi, leta banke nkuru y'igihugu ntiyigere ironka n'ifaranga na rimwe rivuye muri ubwo butare. Ariko ukabona ugiye kuri shanti ukabona abantu bariko barakora, abantu barakuramwo inzahabu, barakuramwo koruta, barakuramwo kasiterite n'ibiki, ugasanga nta kintu na kimwe abarundi baronkamwo bungukamwo. Ivyo vyose rero n'amafaranga yotungishije abarundi, n'amafaranga yokuye abarundi mu bukene. Raba ingene amahingura amashirahamwe yegamiye leta aragurishwa ntumenya ico yagurishijwe, amafaranga yagurishijwe iyo yagiye, ugasanga mbere babahaye ntica ntikize kuko menshi baba bayagabuye mu kinywabi. Raba ingene ibitoro hariho amasosiyete ashika 6-7 azana ibitoro mu Burundi, ariko harageze igihe yayandi indwi yose arakugwa arashigwa ku ruhande, haza isosiyete imwe yitwa Prestige abariyo ironka amadovize y'igihugu, mbere bayiha n'amakredi muri banki nkuru y'igihugu. Ivyibagiwe vyo nivyo vy'iyo marché vy'iyo soko nkuru ya Bujumbura ariko iri kigugwa n'akamaramaza, kuko ivyo no gusahura itunga ry'igihugu ku mugaragaro abantu bose babona. Ivyo nashaka kuvuga rero, nshaka kuvuga yuko Uburundi buratunze mugabo itunga ryabwo rija mu mifuko y'abantu bakeyi, kandi yari gushobora gufasha abarundi, abo bana bose batagira ico bicarako, batagira intebe bicarako, abo bantu bapfira mu bitaro, abantu bakenye batagira ico bafungura, boshoboye kuronka ico bafungura, abana bakaja mu mashure, bakubaka ibitaro. Ivyo nivyo rero nashaka kuvuga cane cane yuko abarundi twomenya ukuri aho kuri. Abarundi hari ico bashobora gufasha, bashobora kuja hamwe bati reka tugire urunani tugwanye iyo ntwaro, duhindura ibintu, babikore. Ariko ntibazohindura ibintu batabona ibintu aho bigeze, ingene ibintu biriko birapfa. Abo bose bari ku butegetsi bari mw'ishamba kera, ariko aho bashikiye ku butegetsi ntibafashe umwanya ngo bige barabe ico Burundi bukeneye. Ntibafashe umwanya ngo barabe ati ubutunzi bw'Uburundi bugwaye hehe. Ivyo twarabibonye no kuri Parpehutu, nayo nyene yarigisha abantu mw'ishamba, ikabigisha yuko ikibazo c'Uburundi ari abatutsi bamaze imyaka 400 batwara bagakumira abahutu, kandi atari ivyo. Bashitse mu Burundi bagize nico cambere bagize bati abatutsi nitubakureho,
CNDD nico yagize ati abatutsi bamaze imyaka 40 batwara, reka natwe tubanze tubamare 40 canke irenga dutwara. Ariko ntibamenye yuko hatwaye abatutsi so kuvuga ko abatutsi bose bahiriwe, ubu hatwaye abahutu se abahutu bose bahiriwe. Ivyo rero nivyo mukwiye kuza murigisha abantu babimenye bavyumve, cane cane ugwaruka ejo nibashika ku butegetsi ntibavuge ngo amakosa yakozwe naba akakagwi ubu bwoko, bamenye ko amakosa yakozwe n'abategetsi atari ubwoko canke ubwoko kanaka canke intara kanaka. Ivyo rero nivyo nagira nterere muri iki kiganiro. Murakoze rwose kwa mwagiteguye kandi murakomeza mubandanye n'abandi bose bafise amasuje bashaka kugira bayabandanye kugira abantu bose bamenye biriko birakorwa mu Burundi. Murakoze bose. Ego, merci professeur André Nikwigize. Benshi muramuzi arakunda kugira ama article ahatanga ubwenge n'ubumenyi kwa gusa ukuntu igihugu gikwiye kuba kiri gere quand même ahanura nevati iyo mvugo ya itone ya mire vraiment ivyo bintu ntibijanye n'umukuru w'igihugu. Hari abantu bagize ama commentaire, hari uwavuze ati ngo ikibi canyu, bon uwo muntu nkeka ko ari umudede canke umuntu yipfuza decret, ngo ikibi canyu ngo mugaya ngo nuko mugaya ubutegetsi mutatoye. No mwibutsa yuko ubwo butegetsi justement butatowe n'abarundi bose, ko 90% bari batoye Gwasa hama bivye amatora. Donc nivyo ubwo butegetsi ntitwabutoye kandi turabugaya cane gose n'umutima wacu wose. Ati rero mwebwe nimuze mukinire mu gihugu, oya ntidushaka kuza gupfa, abazoza kugwana bazoba bashobora kwidefanda. Nico ndamwishuye ngo canke ngo munume, oya ntituzonuma, sorry ntituko turavuga ku gushaka kwawe, ngo kuko ngo ivyanyu ngo tubizi ngo kuva ngo 63 gushika 2003. Sinzi gituma yahisemo 2003 nkuko menga ndayizeye igihe bamufunga bari bahuje ivyumviro, ngo rero ngo ababayoboka ngo murabazi ngo mungana ngo nifu y'imijira. Donc izo discours zabo ngo zifu y'imijira nibiki nabyo nyene no mumenyesha yuko ababivuze aribo bapfuye, twe tukiri bazima turiko turavuga muri kano kanya. Nambabarire cane uwo muntu yitwa ngo Epimake Nijimbere, tugende urondere decret ucutanga n'inyisho twaguhaye. Hari uwundi yavuze ati ngo abadede bifatira mu gahanga abamira inyifato mbi yabo bakabita inyanka Burundi. Bari abadede bifatira mu gahanga abamira inyifato mbi yabo ngo bari muri iyi migwi. Ngo hari documentation, ngo hari abitiranya igihugu n'umugambwe, ngo hari abayoboke b'impumyi, ngo ivyo bavuga ntivyari bikwiriye guca intege abategura ama space. Murabandanya ico gikorwa ciza gisubiza ijambo abarundi. Ego, merci beaucoup monsieur Manza Kevin kuri comment yawe. Bon sinza gushobora gusoma ama commentaire yose, ndabona Baco Nibe yagarutse agire ica dushikirije. Nibo presse. Urakoze cyane. Afite ndashaka gushimira na Jeandre ko agize ico ashikirije, kandi ndazi ko kenshi bidakunda kwandika biba biri interesa cyane. Nta kinsiga ndabisoma kuko kenshi ndabikuramo ivyiko. Nuko nashaka kandi ndongere nibutse wari wavuze ku yindi sujet ijanye n'ivy'imico. En fait on parlait souvent ntuze cyane muri space ivyerekeye ivy'ishure, donc côté éducation mugabo ushuraga ku cya culture cyane. Ibuka ko biri muri sujet zine nakoreye ko kuri hebdo de l'actu yanje nakoze muri no semaine. Ico cya culture nagikoreye ko cyane cyo umuntu yari yambaye amantuze iteni ya karate. Personnellement gace kanje nta hantu naho mbona hari n'umuhinga mu by'amategeko yabivuze ko cyane. Nibaza ko abenshi mu kunda gusoma ivyo yandika arakunda guca apréciser. Yanditse neza cyane, navuga yuko naho bo baha masiècle ngo ntibopfa bagize berekanye aho ujya mu administratif wo muri commune. Ndavuga ntoze Dr Alexis Manirakiza, même si on leur donnait 100 ans, ceux qui le détiennent ne trouveront pas une infraction qu'il aurait commise. Donc ni ukuvuga ko hari umuntu yahagarikiye burya bugeni yaciye afungwa azize juste ko kuri les autres sociaux hari abantu baciye bakomindura bavuga ngo yarenze ngo muco w'ikirundi, et surtout ujya mu muhanuzi wa president
mu vya by'imico ntuze Jean Claude Karegwa. Uyu muntu aciye afungwa, umuntu aca yibaza rero kenshi ese abo bantu bafunga abantu baritubaza amategeko canke ni juste gusa itegeko riba rivuye kwa naka baca batererayo umuntu muri prison. Ubwo ntibabona ko kenshi baba ariko baronona ayo mategeko bitwa ko bategeza kuza kugira gushira imbere. Malheureusement ndabivuga uko parce que mba nibaza ko bitegezwa gukorwa uko, ariko turazi yuko si irya mbere barenza amategeko, ni baba babikoze turi jour donc ico cinjira mu bindi. Hari uwamya vuga mu kanya ati twebwe hama dukoma induru tuvuga ibitagenda neza, ati bigenda neza ni vyinshi. Malheureusement ivyo bigenda neza nivyo vyategezwa kuguma bigenda neza parce que bariho kugira bakora ibintu bimeze neza. Iyo bakoze ibitagenze neza nuko baba baciye mu akote y'ivyo bateza gukora. Ni nk'umuntu aba arindiriye ko nza kumushimira ngo yakoze neza ari nka minute canke ari ni muntu akibagira ko ako kazi ko kumushimira je atariko njejwe, kuko igihe yatowe kugira akora ibintu neza, ahubwo yofumaze avuga ati kuri ibintu wavuze bitagenda neza je suis d'accord na wewe, ariko igituma bitagenda neza ni iki kuko turazi yuko ibintu bitama bigenda neza kuko umuntu abivuga, ariko uba wagerageje wagize ico ukora. Nimba bagusabye gukora ibintu 100 hamwe ugakora ibintu 70, urashobora kuvuga uti je nabuze ivyo 30 kubera ko hari ikintu cangoye iki muga ntujuza gutukana uvuga ngo nongo ivyo biriko baravuga bariko barabesha aho ibintu biraboneka. Donc nk'ubu ntushobora kuza kunsigurira ukuntu bya muntu bashobora kuba baramufunze ngo yambaye ikimono ngo kubuni ntuze ngo ku munsi wa mariage yiwe. Pire encore sinzi ko mu contexte bose abari muri space baba bayizi, ntiyagiriye mariage muri commune. Byasi tuvyite ko bari salle sacrée umuntu atojanamo kimono, yabigiriye muri salle yiwe, hamamagara abantu baraza muri salle ya hotel, ntuze ya ujya mu ntuze ya administratif wa commune araza aramuhezagirira mariage yiwe. Donc simvyoza nka bya bintu umuntu avuga ngo umuntu yagiye gukora amakosa mu isengero ngo ni salle sacrée. No muri salle ya commune peut-être iberamo mu mariage, peut-être wanga umuntu ariko avuga ati bagiye baronona salle de mariage ntuze de mariage ya commune ni salle sacrée. Mais là c'était pas même pas muri commune, donc turetse ko naho byari kubera muri commune atari kuba byari kosa. Ni teni yiwe. Hari abantu tuhora tubona baba bambaye imvutano ntuze navyita imvutano muga urubega rurimwo ntuze abahungu dimo abakobwa bo bose toujours de la même manière, baraza bambaye ikanzu, baraza bambaye amajipo, baraza bambaye teni uko bavyibona. Mais nta numwe peut-être araza yambaye ayamari gusa uko ntivyaba vyemeye vyo ni ntuze ni PJ gabo. Iyo wikwije wambaye bikwiye akwabo vyitwa ko ari icaha wakoze, sindavyumva nta na hamwe mbona cyo tuma baza kumwagiriza. Ni nkuko yari kuza yambaye iteni ya sport genre training ni costume ni ntuze ni koti yayo, yari gucafatwa ngo yambaye iteni ya ntuze ya sport. Ni nkuko yari kuza yambaye mayo ya equipe akinamo, none yari gushaka mufata ngo yambaye mayo ya equipe akinamo. Ni kosa nuko ataberewe sero ya code baba vestimentaire bamenyereye. Ni kangahe twabonye abitwa ko baseruka igihugu cacu baba bagiye bambaye imyambaro ya luxe, simvuga amazina yabo so ntibikenewe. Mugaye ese ko baba bagiye guserukira igihugu cacu bambaye imyambaro y'igihugu, ko batagenda bambaye impuzu z'ibiti, ko atanumwe turabona hamagarira abantu kwambara ububindo. Izo niteri za kera zarenganye, ntusome muri 20 sinzi ko ari na 21 mesha nka 22 siècle makameme hariho epoque twarenganye. Ntitugenda twambaye impuzu z'ibiti, ntitugenda twambaye ubuntu z'ububindo. Rava passe twarabibonye no muri ntuze parlement. Umushinga amateka yakomye nduravuga yuko ngo abakinyi bakinye bya volley beach ngo bari barenganye ngo ntibubahirije imico y'ikirundi. Franchement ndavye nyishu ministre yamwishuye, ahubwo ndamubwira finalement wewe vyopfuma basigaye azi ivyo ariko arakora, arazi cajejwe. Mu ministre yamwishuye neza mugabo wewe nawe akwiye kugira iyo culture yo kugomba kumenya ava yuko abazi bibaza ngomba kumenya bigenda gute. Nushaka kuza kubwira umuntu azogene yambaye ipantaro n'ikirato kuri ntuze mu musenyi wo kuri beach aze gukina umupira, ça c'est impossible. Ni kubera ikatarako induru avuga yuko abatrete bagenda kwiruka, bamwe bagenda kwiruka babambaye burya ziya mpuzo ziya teri zabo usanga nazo nyene ziri kore. Nta musi twe turigera tubona ko induru epuruta turafise wizeze kuba duseye kubona ko ataherutse kugenda. Francine yaronse de médaille aranahabwa n'ubushimwe muri présidence, yari yambaye iteni imwegereye kubera ko atavuze ko nayo nyene yarengeje ntuze culture. Ndabibutse kandi ho higeze gushika Miss y'u Burundi, je sais pas ntuze competition yaragiyemwo hanze, yifotoza yambaye iteni légère nyene
induru yarabaye ngo gushobora naho hasohokana kubirika ministeri ivuga ngo no turamunyamirije ntiyaserukiye Burundi n'ibiki ivyo bintu muravuga ati bimeze gute ivyo deja ava yuko mukoma induru raba est-ce que le contexte arimwo niko basanzwe babikora ava yuko mukoma induru mwaramwemereye ko agenda muri ivyo bintu n'abandi niko basanzwe babikora kuko mugomba guca mugomba guhindura ibintu sero ingere bikora agenda soit mutavyemeye vous décidez ko ivyo bitazoba nk'umushinga amateka arashaka gukoma induru kuvyerekeye tioneza bari kwakina ntuze Volley Beach et pourtant organisation yo Volley Beach yasavye uruhusha muri ministeri isaba uruhusha muri ntuze muri leta hose barabemerera isave ko biza kugenda uko je rero gushika uwo munsi hari ibintu ntarigera ntahura je yari côté education bamvuga ngo sigera ntahura ndabitahura mugabo intera ishavu turejura igihe cyose ndiko ndayivuga yari question ya ntuze ya education ntuze na culture ariko sivyo byonyene vyavuze muri sinzi ko mushobora kuvuga ku vyerekeye vyavuze muri nondwi hari n'ibindi bishobora kuba vyaravuze muri nondwi mugani nimba hari yindi sujet za kuza ndaza kugira reaction byari byo ngiye kuri iyo sujet ijanye na culture. Okay Blaise, jewe kuri iyo sujet ijanye na culture tutabeshanye abarundi twese turazinanye ngaha. Ujya mu karateka kubona bashatse kubigira sujet nuko bari babuze sujet bavuga. Nikimenyamenya uwazanye ijya sujet yaciye azana yindi igamba ubutunzi bwiwe kandi uwo munsi nyene twari ko tuvuga kuri aba bana badafise intebe zo kwicara ko mwishuri atani isoni atani ubuntu atana kimwe aca tangura kwigamba ko atunze cane aca fungisha umuntu yari kwagira urubanza rwa mariage ngo nuko ngo hari kimono ya karate ujya muntu ngo ntava ngo Okinawa donc atwereke yuko nyene azi n'uturegion two muri Japon nyene ngo arafise ngo duconnaissance nyene general urumva harageze igihe nibaza nti okay iyo atari kuba nk'ivyo nyene kuri poza iyo yari kuba yambaye impuzu z'abantu batanga tango canke samba yo muri Brazil nabo nyene yari kubafunga kuko atari umuco wabo hanyuma wambaye costume iva mu bihugu biri anglo-saxon ivyo ni sawa kandi twakoronijwe n'ababirigi canke azora tubwira ivyo twambara kugira ntava afunga abantu bijya ni dictature niko bavyita nagacinyizo kandi nta kundi bugiye utwagwa n'utatoye nuko bigenda abarundi bige gutwagwa bashinyagurirwa kandi haza umuntu kubabwira ngo mwambaye impuzu ntashaka ngo nzoca mfunga ngo muntu wo muri meri ngo nzomufunga tuzi neza ko wivye 53 miliyari ari libre voilà Rumata karibu cane ijambo ni gwawe. Murakoze cyane rero ndakusuhuje ndamukije Bakoni Maxime n'abandi bose baje nukuri ndabasramukije space yaryoshe ibintu muko muravuga ni ingirakamaro cyane jewe ariko ikintu nashaka kuvuga ibintu bibiri ni ikintu cerekeye hariho uyu mwana sizi ko mwakivuzeho kuko naje nteba gatoya nakuvugishije re hari umwana yapfuye aherutse gupfa afira mu mpimba base ko aja kwivuza umwana bagiriza ngo yakoze ama manifestation muri 2015 urupfu yapfuye nukuri rurababaje teisoni harakantu twigeze twigeze gukora hano bavuga ngo burya nukuraba abantu bakorera ibintu abantu kuko barazi bafite amazina nukubandika ahantu nukuri ico kintu turashaka nukuri ivyo bintu tutekerezeho turabukuntu tuzatwandika abantu bakorera ikintu kuko umuntu yatumye uwo muntu ataja kwivuza agafuko twabonye King yabishyize ku rubuga rwe biteye agahinda birenze gahinda umuntu ahita yibaza ati nokora iki kugira ibi bintu bihagarare rimwe mwamye muvuga ati bama bibaza ngo ivyo tuvuga ngo ni sans effet ibintu nk'ivyo ariko hari hageze yuko abantu batinyuka abantu bategerezwa kwiyumvira ibindi bintu birenze kuvuga simvuze ko bitariho simvuze ko bitariko biratekerezwa ariko n'abantu baza space baze babivugaho babitekerezaho babiyagaho kuko ni ibintu bikomeye cyane kuko dufite ikibazo mu Burundi nibaza yuko CNDD-FDD twese turabyemeranya yuko kuvaho ku neza ntibishoboka kandi malheureusement plus umwanya uhera plus nuko nabandi barundi babibinjizamo mu mutwe biteye ubwoba babibabwira sita abajene bakumva yuko
ari byo ariko twibukanye neza kandi ko CNDD-FDD ivyo bintu bavuga ngo bakuzwe n'abarundi c'est pas vrai bitwaza nta kindi kintu bitwaza atari ubwoko kandi ubwo bwoko ntabwo baje mu ba intellectuel ntabwo baje mu bantu basobanukiwe no baje muri ba banyagihugu bacu bo kugatumba kandi bakabumvisha n'iterabwoba ryinshi yuko babaserukira babakingiye alors que no nta kintu babakorera